mubibona gute? Umwidagaduro inyuma y'ikiringo kitari gito, umuririmbyikazi Natasha Burundi canke Natasha Ngendabanka yibereye mu gihugu c'Ubutaliyano, aho yamaze ikiringo gitari gito. Yaragarutse mu Burundi ariko ntihamaze urume rumara, kuko itariki 9 mu kakaro ari kumwe na manageri wiwe canke DJ Rafa barafashe urugendo. Urwo rugendo rukaba bagiye mu bihugu bitatu vya Afrika y'ubuseruko. Muri ivyo bihugu bitatu vya Afrika y'ubuseruko bakaba bagiye mu bikorwa bitandukanye by'umuziki. Aho rero nizere yuko abakunzi ba Timu canke Timu na abakunzi ba Natasha batanguye kumenya yuko agiye gukora ikindi canke ibindi bikorwa bigiye kuzashigwa ku mugaragaro. Urwo rugendo rero bakaba baruhereye mu gihugu ca Tanzania, bagazoca baca mu gihugu ca Kenya, eka ndetse no mu gihugu ca Uganda. Aho hose ni DJ Rafa hamwe na Natasha Burundi ni mu bikorwa bagiye gukora, mu bikorwa by'umuziki. Kandi wibuke yuko kenshi Natasha Burundi ibikorwa vyiwe by'umuziki, yaba amajwi canke amasanamu, ibice 90% kenshi inshuti yanje akunda kenshi kubikorera hanze y'igihugu. Uravyibuka neza yuko yigeze no kwemeza yuko iyo ari hanze y'igihugu araronka akanovera kanini kandi akaronka na support ikomeye. Benshi rero batanguye kwibaza yuko Natasha agiye gukurikiza iyindi ndirimbo nshasha. Wibuke yuko mu ntango z'uno mwaka wa 2025 mu kiganiro twigeze gukorana, Natasha yaremeje 100% yuko agiye kuzakora collabo international. Wibuke neza yuko nimba wibuka canke nimba wewe uri umuntu asanzwe ukurikirana Kenshi Entertainment, wibuke yuko yarigeze no kwemera yuko hari na collabo yakoze mu bihugu vy'abazungu. Benshi rero baracabaza iyo collabo izosohoka ryari, biriko bigenda gute. Ico umenya coco ni Natasha Burundi ari mu baririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi. Nkeka nibaza yuko bafise collabo nyinshi bamaze gukorana n'abaririmbyi bo hanze y'igihugu gusumba abandi baririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi. Niwe rero aza kwisonga. Urugendo rero Natasha arimwo muri ivyo bihugu bitatu, Tanzania, Kenya, akazohereza mu gihugu ca Uganda. Twizere yuko dushobora kubona umwanya n'umwanya adutayemwo ikindi gisasu, ikindi gikorwa mu bikorwa agiye gushira ku mugaragaro. Nizere yuko muri ino rici ati naho abanyeshure bari mu buruko barakwiye kuronka ico baruhurukirako, barakwiye kuronka amasanamu ameze neza, barakwiye kuronka umuziki umeze neza. Reka twurindire rero turabe niki Natasha Burundi azotuzanira muri ivyo bihugu bitatu. Ariko sinkeka nta gukekeranya kurimwo, ni ibikorwa by'umuziki, ibikorwa nk'indirimbo ziriko zirakogwa. Ibi rero ni ibintu bikomeye, kandi ico nokongerako niwe muririmvyi kenshi akunda kugira voyage ari kumwe na manageri wiwe DJ Rafa, umumenyesha makuru wo kuri BTV. Muri kino gihe rero uravyumva yuko passport yiwe iriko irakora, passport yiwe itajyamye nk'iyi wanje. Nyite Ndimu, ndagusabe wewe nimba utaragira subscribe ugire subscribe kugira ugumane nanje, hama nanje zaze ndaguha amakuru ndetse n'ubusesanguzi. Ubu benshi basigaye banyita Ndimu wa Burunga. Wewe unyita gute? Wibaza yuko Natasha azozana collabo hagati yande umuririmbyi? Ushaka yuko akora collabo nande mu gihugu ca Tanzania, nande mu gihugu ca Kenya, nande we mu gihugu ca Uganda? Andika muri commentaire kugira Natasha abone yuko wewe ushaka collabo nande muri ivyo bihugu bitatu.